twebwe turi ngaho kibazo cy'amazi cyaduteye mu mihana twaratewe n'uruzi hanyuma tubura ukuntu tugira amazi arabomagurika ca turavuga ati ne turaja ngaho Mwibarabara turaguma ngaha n'abantu bose bamwe baraza kuba turatwara muri sobere bavuga ati huzuye hanyuma nakwe tubura ukuntu tugira kuko ntitugira gahema ntitugira iki ca tuvuga ati reka tugume ngaha aha niho turara niho twirirwa izuba riradukubita ntacyo dufise twifuka imbehe iradukubita imibu aha kuwe kabisa turafise ikibazo kimwe gikaze. This and Umoja TV bwa modo hatubabwira misi yose bya biganiro byinshi bitandukanye. Ubu murabona ko turi ahantu mwese ngira nka bose musanzwe muzi hateye amazi akaba ari mu Gatumba. Muri uwo mwanya tukaba tuguma tubereke ingorane nyinshi zabaye mu bantu, ibibazo babayemo, ndetse turaza kuvuga n'ibindi byinshi bitandukanye kuvyerekeye kumwe n'ubuzima babayemo bonyene. Tukaba turi kumwe ndetse n'abasanzwe bahatwara bari mu nzego zitwara muri Gatumba poto ya 6 ati yego turi kumwe n'umuntu aza kutwipresenta tuza kuvugana bitandukanye ndetse turaza kuvugana n'abandi benshi canke bake tuzo kumva ubuzima basanze babayemo, ariko inyuma ya byose kugira tuvugane ibindi byinshi bitandukanye katubane tumusabe atwipresente hama tuvugane bikeyi muri byo mu kwidondora. Ku mazina yanje nitwa Kwizera Boaz, nkaba ndi umukuru w'agacimbiri hano muri ino quartier ya Kinya ya mbere. Hama turi hano kubw'ivyago nyene vyadushikiye by'uruzi Rusizi rwaduteye, murabona rwarasambuye amazu rurono ni ibintu bitari bike gushika ubu aho abantu bose ubu baba mu mahema. Hego hanini nivyo. Mbe ni Rusizi canke ni Tanganyika gobo gwaraduze canke sinzi mbo kuri kote ya Kinyinya ya mbere aha dusanzwe turi uru ni Rusizi, murabona ko gutemba rutemba nibwo gwabaye deborde rurarenga inkombe hanyuma ruradutwara. Hama muri kote ya Mushasha naho ni Tanganyika ivyimba donko ikaca yuzura bikaca bituma amazi nabo abatera ku bwinshi. Mbe tubona hari amazu menshi tumaze kubona ko ari amazu menshi bisigura ko hari abantu benshi bimutse. Abo bantu bo babimukiye kuko tubona n'abantu benshi cyane nka quartier yose irenze. Mbo mu bisanzwe aya mazi yakwiye umutumba wose. No kuvuga iki uyu mutumba muri zone Gatumba niwo mutumba munini twari dufise ufise population nini. Rero no kuvuga iki abantu bose kenshi bari aho bita muri site kujya kabiri, abandi bari aho bita mu Maramvya muri Mafobo niho bahungiye aya mazi, ariko n'ubundi hari n'abandi bakiri ku mabarabara nyene donc babuze iyo baje. Mbeho dufatiye ku mirima ko turabona yuko hoba hariho imirima kanaka ngaha, hari bitoki, hari amateke n'ibindi bitandukanye. Ukuntu nibaze ko hari abo babayeho kubera uburimyi ndetse n'ubworozi. Muri no mwanya biri gute babayeho gute cyangwa ubworozi bwabo bwaburiye? Mbo gushika kuri no mwanya murabibona yuko umutumba udahema neza. Ubu sabari masa borora ubu bose bari mu kangaratete, ntibafise ayo bacira nayo bamira kuko ubu bose vraiment baricaye aho basigara barindira ico bahabwa, swate nk'agasukari, utugori n'ibindi. Ego Sandi Umoja TV, abantu mukurikirana Sandi Umoja TV murabona ntivyoroshe cyane, ntivyoroshe aho rahaca abantu, aho rahaca amabarabara, aho rahaca imiduga, aho rahaca amamoto, hasigaye haca ubwato nibwo bucigaye buca Mwibarabara. Ni ibintu bibabaje cyane ndetse ni ibintu bisaba
umuntu w'umutima kuhashika, umuntu w'umutima kugira icyo afashije. Murumvise yuko ataborozi bakihari, atabarimyi bakihari, ku byose byaratwawe, amazu ariko arabomoka, ibintu bitandukanye cyane. Mbe mbazi kuvyerekeye nk'abanyeshuri, kuko ivyo byose ngaha hariho amashuri yoba yaratwawe cyangwa iyo mashuri yoba yuzuyemo amazi, abo banyeshuri baca babaho gute, baca biga gute? Mbo kubijanye n'abanyeshuri kuko ubu amashuri yose asa n'ayateyemwo amazi, rero donko ntibaronka inzira aho baca bagiye ku ishuri, ntibaronka naho bashobora kwigira mu birasi byose byuzuye amazi. Ni kuvuga iki ku bintu bijanye n'amashuri kuri uno mutumba wa Kinya ya mbere, nta bintu bijanye no kwiga biriko birahaba muri uno mwanya, kuko bivanye n'uruzi murabona ko rukaze. Ego none ntibariko bariga abanyeshuri, umwaka w'ishuri uri kurahera, imigambi bisuye mu ntwaro, hariho ikintu, hariho intererano kanaka y'ivyiyumviro byaba byaraterewe, nkuko mvuze umwaka uri kurahera, eske bizogenda gute? Mbo umwaka turabona ko uri kurahera, ariko nizere nabo nta muti bashobora gutorurama. Abarahakunda barabatwaye ku yindi mitumba bariko barigirayo, ariko abarahadakunda nabo urumva no kurindira gusica Imana yikorera, ngira abarongo y'indero ni bazoca biga ico bakwiye gukora. Yego kuko benshi ubu ibikoresho byaratwawe, amakaye n'ibiki byose, urumva nuko. Hama matwi yuko amazi yigeze kuzura ararenga mbere aranacana Mwibarabara Rusizi rwaruguzuye, rwarenze ruca Mwibarabara. Kuri no mwanya turabona yuko ibarabara riko rirahita, abantu bari Mwibarabara, twabonye abantu bafise ivyombo bariko mengo bariko barateka, harabandi none abo bariko barateka hajya kwibarabara canke bariko baratonora utuntu kwibarabara, bariko baradandaza canke n'abasanzwe baba kwiryo barabara nyene aho bikaburimba abantu barengana. Mbo bajya mwabonye n'abasanzwe baba hajya nyene kuko babuze iyo baja. Rero bace bahitamwo kuba baragumye hajya kugira ngo leta irabo kunyene yo bigira ikibazo cabo, anatanda yuko bava kwa rya barabara. Yego Sandi Umoja TV murumva ko ari ibibazo gusa, aho sina amazu yuzuye amazi, turabona yuko yari mabotike, impango z'abantu, ibiki byose byuzuyemo amazi, byose haruzuye mu cyamake, haruzuye ndetse nta sagashishi ho muri byose biraboneka yuko ata muntu numwe akiriyo kiretse twebwe nyene two tugenda mu bwato. Twa tusaba tubandanya dusaba abakurikirana Sandi Umoja TV babandanye bagira ico bafashije, babandanye bagarukira kuri bano bantu, kuko ntawe ivyago bidashikira. Aba batewe n'amazi nawe uzotegwa n'izuba cyangwa uzotegwa n'ibindi bintu. Dushikira abantu benshi batandukanye, tubafashe ndetse turetse no gufasha n'intererano iri mohal, ukaza kuvugisha umuntu ukamuca make kugira nyene agira agatima nezeregwe, yibagira ivyamubayeko. Tubasaba kubana yamugira amapartage n'ama comment kugira tubaze tumenya yuko ibiganiro biko biraba. Tugusabe mutama urongoye agacimbiri ahantu turi, udusigira akajambo kanyuma kamwe hama duheze ikiganiro. Mbo akajambo kanyuma twovuga nuko uwari we wese abona ibi byago byadushikiye yogira umutima wo gufasha, narijya abarundi cyane cyane abarundi bari mu mahanga ndetse na leta yacu kugira ici koze kugira ngo runo ruzi ntigwame rudutera. Runo ruzi nticari ikibazo kigoranye gose kuko barukoreye idigi go tanga agahengwe, hanyuma no kongera kudushikaho kuko nk'abanyeshuri ibikoresho byaratwawe, abandi ntibagira ayo bacira nayo bamira, ubukene ni bwose, uduhuzu twaratwawe n'uduki, uw'Imana yohezagiza umukate n'iki, yoshika kabanyagatumba kagira ico bafashije. Murakoze cyane mukuru w'agacimbiri, turabashimiye cyane ubwo tugiranye kukungene mu dutembereje hano hantu, turabashimiye gose. Tubandanya tubizeza ko Imana byose izobikora, Imana byose ntacyo Imana yananiwe, aya mazi azohera hama ubuzima bubandanye, ndetse twizere ko n'abantu bagiye kubashika ko bigende neza cyane. Bakunzi ba Sandi Umoja TV, tubandanya tubarabira, tubaha ama image n'abandi muraba ukungene bimeze. Murakoze cyane. Murabona turacari hahandi, turacari mu Gatumba hamwe hatera amazi. Ubu turi nga kwibarabara aho hari abantu nkuko umutwari yatubwiye ko hari abantu basigaye baba kwibarabara, bavuye muri quartier batararonka ahantu baba, bakubiswe n'izuba, imvura yose igigwa ibasangaho. Ariko muri uno mwanya turagize akanya ko kuronka umuntu umwe dushaka tuvugane, ariko avant tout reka banze atwidondora. Mwo kwidondoraga muvyeyi? Kazere kanjikomane rakiza Merani. Yego Merani, mufise abana bangana? Jefise abana babiri. Abana babiri? Yego.
muri misi yahera mwari musanzwe mubahe ngaha mu quartier ku ruhande rwo hepfo cyangwa ku ruhande rwo haruguru? Ruhande rwo haruguru kinya ya mbere. Kinya ya mbere. Muri umwanya none kumwe ngo tubasanze ngaha kwibarabara n'imizigo yose n'imbabura mengo mu bakwibarabara nyine hakwe kaburimbi impande y'imiduga ashobora gutera umuduga ari wose cyangwa agatera accident yose. No musanzwe muri canke muri ko murarengana? Twebwe turi ngaho kibazo cy'amazi cyaduteye mu mihana. Twaratewe n'uruzi hanyuma tubura ukuntu tugira amazi arabomagurika ca turavuga ati none turaja ngaho Mwibarabara turaguma ngaha n'abantu bose bamwe baraza kuba turatwara muri sobere bavuga ati huzuye hanyuma nakwe tubura ukuntu tugira kuko ntitugira gahema ntitugira iki ca tuvuga ati reka tugume ngaha aha niho turara niho twirirwa izuba riradukubita ntacyo dufise twifuka imbehe iradukubita imibu aha kuwe kabisa turafise ikibazo kimwe gikaze. Mbe kumwe ngo mufise abana bago basa n'abakuze harimo abari basanzwe biga? Oya umwana wa mbere afise imyaka 2 kimwe gusa ariho n'abandi baranyene basanzwe ngaha biga umva ntibashobora kwiga kubera ikibazo cyuko amazi yateye n'amashure aha dufise ibibazo bitagira uko bingana. Beho kumwe ngo mwari kumarateka ibi byo gufungura kuko tuzi ko peut-être mwari musanzwe murima canke mworora bisha bigenda gute kubyerekeye gufungura? Ikibazo cyo gufungura kabisa harigiye hacumugira neza ngaka dusigira demi tukafungura uko bisa mu gufungura turafise ingorane zimwe zitagira uko zimeze. Oh none wewe ku bwawe wumva wose abihugira peut-être izingorane wewe ku ruhande rw'iwawe izingorane urimo ku ruhande rw'iwawe no ku ruhande rwa bose zive mu nzira? Ku ruhande rwa twese kubera ku buryo bavuga ati ntabwo bafise hano bodushira bodufashisha duhema ibirengete kibishobotse nuko gufungura bakaduhereza tukaraba nk'ahantu ho bahamaze kuba hakamuza tukagenda kuba kuduhema kuko turafise ingorane zitagira uko zingana. Mumavuze mutwe Mani rakiza Merane. Merane urakoze cyane tubifuriza yuko ivyo byose musaba canke ibyiza nkuko mwari musanzwe mubayeho byogena neza ubuzima bwasubira kuba nk'ubwa kera umuntu agasubira munezero ntasubiye kuri izuba ntagirente twizeye ko byose bigiye kugena neza turabashimiye ku mwanya muduhaye. Urakoze na sinzi ko mwoterera akajambo kanyuma twosaba yuko kabisa abajejwe intwaro bohava banadufasha yuko Rusizi borudufashamwo bakarutukore idigi kubera Rusizi nta nkombero ugifise egome. Okay murakoze cyane. Umuntu wundi mupapa asanzwe dusanze kuri rino barabara nyene ariko abantu benshi basanzwe baba ngaha reka tumusabe atwidondore hama tuvugane 2 canke 3 muri mwaka y'umutanga. Murakoze je nitwaze Imana Shabani nkaba nsanzwe mbaga kuri kuruno mutumba Kinya ya mbere ariko dusanzwe dufise ikibazo kandi kitoroshe ko twarahuye n'ivyago duterwa n'umwuzurira kandi uwo mwuzurira wama duteye muri iki gihe c'ukwezi kwa gatanu bikanadutangaza igituma duterwa n'amazi igihe cici kandi mu mvura atayigeza dutera. Ubu rero muri kino gihe ntitugirayo ducirayo nayo tumira ntitugira uburaro turi kwibarabara n'abana kandi ntitwibaza igituma twoba tumeze nkaba ngumenga nta barongozi dufise igihe tubona tabatugarukirako ngo bagire ico bavuze muri kino gihe tuba turi mu bihe bitoroshe ko nakare burya murundi niwe yaciye umwibuca avuga ngo inshuti uyibonera mu marushwa. Twege rero muri iki gihe nitugira uducira nayo tumira ntitworohewe aturaraha tukirirwa kuzuba. Iyo rero hageze igihe cyo kwirirwa kuzuba n'abana urabona hari abana bato bakeneye kuba boronka ubwisanzure bwo kuronka agatutu ubwo bakirirwa kuzuba niyo nuko dufungurwa niyo bishitse bakaturonka ntibaronka badufungurira abana bobo birashika bagafungura mugo nk'abantu baba papa umuntu w'umupapa kugira ngo yicare kwibarabara yicara aje biragoye. Hariho muri iki gihe nitworohewe twere ikintu twagomba gusaba yuko abafise ijwi rigera kure bovuga kugira ngo hagire igikorwa kugira ngo abene gihugu bahuye n'umwuzure bitabavuye ko boroherwe iki gihe muri Kinya ya mbere vraiment ntiborohewe abantu bageze ahantu ko hageze mu gihe cyo kuba mwibarabara wari umuntu warusanzwe waripanze uri umupapa wipanze warondeye ibyo warondeye imyaka myinshi bikagenda mu munota kandi bikagenda bikuraraba urumva ko bitaba byoroshe. Natwe twarabene gihugu mu bandi twashaka kubaho nk'abandi kubera ari imvo zitatuvako nta kundi ibintu tuvyakira nk'uko kuko Imana nifise impamvu biba byabaye kandi ibintu bifise intango bikagira n'iherezo. Naco gituma tuvuga duti bari kuraba bakatugarukirako canke nimba bitabaye uko aha amazi aracari menshi ntarakama kuko nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuza kuba muri ayo mazi. Turi abantu ntituri imboga n'imboga biragira aho ziyahunga zikaja mu mazi makeya
bari gutuma baturondera site tukaja mwana tanda yuko ayo mazi akama. Hanyuma ikindi naco twifuza cane cane nko kuri iki kintu cari vyere Rusizi kuko niyidutera cane. Leta yari kwikora ku makungu ko turazi ko bitoroha kugira ngo bubake ikintu nka kiriya kugira ngo bagomere Rusizi usanga bisaba uburyo burebure. Byari byiza rero yuko leta yogira uko ishoboye ikadodora bakazotugomerera rujya Rusizi kuko naho batorugomera rukazokwamuka igihe cyose twe barashaka kutwimura mugaye igihe cyose ibibazo bizokwama bihari kuko iyi ni zone herereye ku rubibe. Hari ibikoko bitari bike biriko birahakorerwa, hariho soko mpuzamakungu, hariho n'ibindi biriko birakorerwa muri iyi zone. Twibaza ko igihe Rusizi bogubakira bakarugirira kanalization twokoroherwa kugira ngo umuntu abeho mu bwisanzure bwiwe ko na cane twe twaramenyereye gufungura twirondereye ko murabona ko ntabwo turi bimuga kandi imyaka dufise iradupermeta kurondera ngaye kiza kidusonga ni irivyere Rusizi kuko turarondera ugasanga umuntu igitondo n'umugoroba yirwa arirukanga muge byo yaronde bikagenda mu munota umwe ugaca usanga ntaco tugishoboye kwihereza abana. Turafise abana batari bake biga ugasanga ntitugishoboye kwigisha abana, ugasanga ntitugishoboye kuriha minervare z'abana, ugasanga biratugora cane hageraho umwana umukwiriza ibituma yobaho ugasanga ibyo bintu byose ntukibishoboye kukubera iki kibazo kidushikira ngaha. Turashikirwa n'ikibazo kitoroshe, ikibazo c'amazi cyane kiraduhanze, ariko ikibazo c'ubukende coco byari bisanzwe kuko kuva na kera ibi byaramye. Abantu ntibangana, uyu nuriya ntibangana mugabo mu busumbasumbane bwabo babaho uko nyene kandi ugasanga ata kibazo. Ikintu kidusonze n'aya mazi n'ukuri hamwe hogira icokorwa aya mazi agasubira inyuma bakagira kanalization y'ugo ruzi byo tubera byiza gusumba kandi twubaho neza kuko Imana duhaye amaboko kugira ngo tuyakoreshe. Ntibyari byiza ko tuzerinze, byari byiza ko turondera dufise aho turondera dutaha. Ariko nk'ubu muri iki gihe turi mwibarabara n'ufise akazi ahanaka ntatonda kuko abayasize abana mwibarabara. Akaroro nka jewe nkono musi niwe mwibarabara sinigeze nja ku kazi kuko abana ntabuzonda bashigira. Hamwe n'ivyo rero twebwe nta birebire dufise ikibazo nugo Rusizi niko ruteye ikibazo. Ibisigaye navyo burya byinshi bikorwa n'Imana. Aha twebwe nimba turi ngaha namba ntaya mazi aza ntihagira abo yica n'ubugombe bw'Imana kandi Imana irazi impamvu ituma ivyo biba. Sawa murakoze cyane. Nizere yuko muvuze amajambo menshi kandi meza cyane nkora mutima. Turetse kandi kuturazi ko neza dufise abadukwirikirana, dufise nabo dushikira ingorane zose ziraba benshi barazibona, ariko bisaba ko bagibandanye bagira umutima runtu kugira nabo bagire ico bafashije kuri bano bantu bari mu barabara, kwa abantu bari mu masite bariko bazira ico batazi, bazira ibintu byaje batabizi kandi bishobora gutorerwa inyishu. Murakoze cyane mutama. Yego.